Ico yarazi neza ko umugore we yagiye ku kazi. Umugore nawe ntabwo yarazi ko umugabo wiwe ari deliver man. Umugore yakomanze pizza ayikomanda online. Haiza akanya yumva ku muryango dodododo acyugurura gusa yabonye ari umugabo we amuzaniye pizza. Umugore biramutangaza cyane yumva no kuguru. Umugabo aramubwira ati ugurura. Maze kwinjira umugabo aratangara nabonye umugore wiwe mu nzu ataraziga neza ko umugore yo musanganye. N'umugabo yabaza ati baby uri gukora iki ngaha? Umugore nibimara mare vyinshi arabwira ati naje kuraba boss wanje. Umugabo ntiyavyitaho cyane. Umugabo aramuhereza pizza yiwe. Haiza akanya yumva ijwi ry'umugabo rihamagara umugore we ati baby watevye. Umugabo niho guca hindura isura yumva ubwoba bwinshi cyane. Acarabaza ati konzi boss wawe ari umugore ko rumva ijwi ry'umugabo. Nibiki biko biraba hano muri inzu? Umugore n'ubwoba bwinshi cyane yishura umugabo wiwe ko iryo jwi yumvise ari umugabo wa boss ari kahamagara boss kazi wiwe kugira ngo yinjire mu cumba bagira ico bavugana. Umugabo aravye neza impunzu asanga umugore impunzu yavuyemo muhira yazihinduye asanga yambaye izindi impunzu. Umugabo arabaza wahinduye gute? Umugore abura ico yishora amubwira ati nashitse ku kazi boss kazi aca ntiza impunzu ziwe acambwira ko nja mu rugi wiwe niho hahanye nuce usanga. Umugabo biramutangaza cyane agashira mu mutwe. Agisohoka hanze haiza akanya gatoya umugore aciyumvira agifise pizza mu maboko vyamucanze. Wa mugabo acaragaruka kandi acagaruka yindi pizza acaramuhereza amubwira ko iyi pizza ayimuhaye ku buntu kugira ngo yishimishe na boss kazi wiwe. Umugabo acasura inyuma aragenda. Haiza akanya umugabo agiye ca kigabo naco catuma ko umugore uyo mutipe azana amapizza kica kiba kiravuye mu cumba kirahashitse. Nibiki ko nariko ndumva ijwi ry'umugabo byari biki? Umugore acara mwishura ati ndatangaye cyane, umugabo wanje niwe azanye pizza na komanze, sinarinzi ko umugabo wanje ari deliver man. Haiza akanya umugabo aradodora. Icyaciye gikurikiraho baratangaye bose. Aramubaza ati oh tikumbe uko bimeze vyose nuku nibukora umbesha ngo ugiye ku kazi amukaja mu mazu y'abandi bagabo. Aca akurayo utuye kutere. Kumbe ntibamenya neza ko ija pizza ya kabiri yari yabateze. Pizza ya kabiri yazanye yashizemo telefone ashira muri recording aca afata utuye kutere ashira mu matwi. Ivyo baganira vyose bariko bamuvuga ko yaravyumva hanze no guca yinjira rero aca arabibereka vyose atora ya pizza yiwe koraho telefone aca arabibereka ati okay birahagije baby ndagiye. Aca arasohoka. Amaze gusohoka umugore biramutangaza cyane arajumararirwa yumva ubwoba aca aramukurikira hanze asaba imbabazi ati mbabarira ungira ikigongo sinzosubira. Umugabo niko guca yatsa imoto aca arigende asigaza umugore ngaho. Bashiki bacu bakobwa nibiki biko biraba kuri iyi si? Nibiki biko biraba mu ngo? Nibiki biko biraba ibi ijya nino turumva ingo ziguma zisambuka, ingo zirasambuka uko bwije nuko bukeye. Ikibazo kiri hehe? Gerageza mutore ikibazo mwe babiri uko mwashingiranye nimwe mubizi, uko mubanye nimwe mubizi, kugezaho umugore aza guca inyuma umugabo wiwe. Kandi ivyo ntivyumvikana neza ko yari incuro ya mbere, ahubwo yari incuro nyinshi cyane. Bashiki bacu babyeyi bacu gerageza umugabo wawe nujya nyene mwashingira ico uja kurondera kuri abo bandi nta kindi kinatari ingwara uza gukurayo zizagutuma umuryango uca wongera ugasubira hasi. Umuryango abana bakazopfa bari mu bihanga kidasanzwe kubera ko wewe utitayeho cyane utitayeho umuryango wawe, wewe utitayeho cyane urugo rwawe. Iyo bishitse hakabaho gucana gunyuma vyumvikane neza ko urugo rwananiranye, urugo rwabananiye. Gerageza ibibazo biri hagati yanyu mugira iki mu bitorere nyinshi kugira ngo abana mubahereza amahoro. Hari imvo nyinshi zituma abagore baca inyuma abagabo babo. Jereka mvuge ku mvo zibiri. Impamvu ya mbere umugore aca inyuma umugabo wiwe n'ubushobozi buke umugabo aba afite, ni ukuvuga ku buriri cyangwa se ku gitanda. Reka tubivuge uko ugasanga umugore arahangayitse cyane. Akenshi cyane igitigira nyamwinshi 90% hejuru kwijana by'abagore baca inyuma abagabo babo. Iki nicyo cyambere gituma abagore baca inyuma abagabo babo. Iyo umugabo adafise ubushobozi budasanzwe bwo gushobora gushikanira umugore wiwe aho yipfuza, uyo aramuca inyuma nta kibuza badashobora guca inyuma. Ugasanga wewe aho uri no kuvuga utanguye igikorwa urarangije n'ingoga urahejeje, ujya mwanya urangiriza ko umugore wewe niwo mwanya aba atanguye kumva neza ameze neza. Ivyo ntazovyihanganira umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, ntazo kwihanganira ico kibazo cyawe. Kandi hanze hari abasore babishoboye, hanze hariho amamashini abishoboye cyane. Nico gituma umugore usanga aja hanze kurondera umuntu azomukorera aho yifuza. Amaze kubishika ko amaze gusohoka hanze agahora n'agasore kamukorera ivyo yifuza vyose, wewe arakwibagira nta kibazo. Nta n'igisabwe. Bagabo gerageza urasanga umugabo avuye kazi yarushe cyane gushika muhira kugira ngo hako atunganye urugo, atunganiriza umugore. Ugasanga ngo we ahise yiryamira, umugore afana intuntu n'agahinda. Ukiye mu gatondo usanga hari injyane, ntiwakoze ibi, shira amazi muri douche. Usanga ati genda ubwire abo kazi bagushira amazi muri douche, je ndinde kuri wowe umugore wawe kubera iki ikibazo cyaraye mwijoro. Ugasanga ibibazo vyo mu nzu ubizanye ku kazi. Ugasanga umugore wawe wamurakaje yamara gushika ku kazi, maze gushika ku kazi acazana ishavu ryinshi cyane. Ugasanga abakoresha arababangamiye cyane. Imvo ya kabiri tuma umugore akuca inyuma nico bita uruvyaro. Iyo mubanye umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu nta mwana afise, nta mwana no kuvuga muraronka, urwo rugo ruraba urugo rufuta
rutihanye cyane ruraba urugo rumeze ukuntu. Ntabwo mvuga siniko ndavuga ko hatari ingwara zituma umuntu adashobora kugira iki kuronka umwana, ariko gerageza nimba mubonye umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane nta mwana mufise, nta mwana muraronka, kuko umwana mu rugo niryo tunga rikomeye cyane. Umwana mu rugo, iyo urugo rudafite umwana, icyo urwo rugo ndumva umenga nta rugo ruba ruhari. Urugo iyo rwiswe urugo nuba rufite papa, ruba rufite mama, ruba rufite n'abana. Gerageza rero mubonye iyo ngorane yamaze kuhaba, hako umugore aza kuguca inyuma kurondera abandi bantu bashobora kumuvyara, gerageza muje kwa muganga first, muje kwa muganga hama bapime neza baraba umuntu afite ikibazo, hama muvyigeko ukuntu bizoshobora gushika, hama mwibanire musenge, Imana izohezagira. Nuko muragize neza, muri kumwe na Sedo nko bisanzwe. Kanda subscribe kuri Kavyonzi TV kugira ngo muze muhore mukurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye, utuvideo twinshi bitandukanye, impanuro nyinshi zitandukanye z'ubuzima, z'amasomo y'ubuzima. Kuri Facebook dukoresha Akbar Sedo, niyo page dukoresha, naho mukandika follow kugira ngo tuze twame tubana. Murakoze cyane, ciao ciao.